bano y'Imana umugabo yishira agasho iyo si inkuru ni ukuri umwaka umwe mu gasho uwa kabiri mu gasho uwa gatatu mu gasho madamu akagenda akamuraba Imana ikora igitangazo urabona hari igihe bagucira imyaka 20 urasanga hari ikigongo cy'ikivunga cyadutse inyuma y'imyaka 5 umugabo aragira arafungurwa kibazo cyabaye ageze mu rugo asanganirwa madamu asanganirwa na kagahungu kiwe azabona nakandi gatoya inyuma yiwe Manishini kana sauti ramukanye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana cyane uyu munsi mwiza udasanzwe. Ndashimira Imana ko umukozi wayo nta majambo n'uronka ashobora kuvuga iwe biri mu mutima wanje. Ku bwanje mbere y'umuvyeyi bidasanzwe nivyo kuvuga rimwe na rimwe birangora, ariko mu gihe nari nkeneye yumva hafi niwe nabonye aseruka aba mu kibanza sinzi no kivuga. Turagushimiye cyane. Ndashima Imana ku buyobozi madamu sense turabakunda. Ejo rero je introduction yama yananiye kuvuga kabirangura kimena ari gihe cangira ikigomba bikananira ivyo nkaca ndabireka. Shimiye Imana ko twagendanye yakivuze umunsi twariko dutangura ishengero abagirizi bose bari bari Ngozi yababwiye ngo mubonye ishengero. Ibyo si ibintu bishobora kuvuga abantu benshi. Baraza bambera je kuri inkingi nk'uko yakarabivuga. Buri gikorwa cyose iyo kidafise inkingi biri ibibazo. Ndashimira Imana kandi nongenda bahari ntasho twari twayibonye kuri ku mafishaje mbwira abo twari kumwe ko twari dufise ibikorwa tuje kurangurira ino. Navuga ati kuwa gatandatu tubaze tugende muri ibikorwa muri ibikorane vy'amakupe tuhabe twumve ico Imana iriko irakora. Turanezerewe cyane kuko natwe ejo twahawe ibindi bintu vyiza kandi bikomeye cyane. Ndashimira Imana kuvuga mama Renilde namuherukana kera barazanana Ingozi bakahaca, ariko araheze igihe tuba mu gihugu kimwe, ariko kubera ibikorwa bitandukanye hari igihe abantu bataba babonana. Turashimira Imana rero kuri uyu munsi. Ndashimira Imana kuri uyu mwanya. Ejo amaze kumbwira ati uzodusangiza amajambo y'Imana hamwe n'ivyo twariko tuganirizwa ejo n'ivyo mama Renilde yamaze kuvuga. Numvise vy'ukuri hari ikintu Imana ikomeje gukonfirma mu mutima wanje tuganira namwe uyu umwanya atari munini cane, aho tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kwama imbuto zikwiranye no kwihana. Canke mu kirundi aravuga ngo kwama ivyamwa. Nimwumva muzi ivyamwa muze kumva imbuto zikwiranye no kwihana. Mu gifaransa aravuga ngo les fruits dignes de la repentance. Uyu munsi turafise amatorero amashengero kandi ijambo rikomeye
Jean Baptiste yavuze. Inyuma y'imyaka amajana ane yari irangiye atangiye ariko uravugwa yaraje agiseruka mu ijambo ryo mu bane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Aho yagenda hose yagenda avugira ijambo ngo mwihane mubanze mu nyumvi. Jean Baptiste aje inyuma y'igihe kirekire ubuvugisho bwarahagaze imyaka irenga amajana ane. Bivuga ngo hari generasiyo canye urungano we sinzi ko ariko ijambo muza kumva ridafata neza murazi Kirundi n'Ikinyarwanda biri hafi na hafi ariko ndizera ko dutahurana. Hari hose nka generasiyo zine canye urungano rwa kane ataba umugisho ariko barumva araza yabwira ngo nubwo ni mwihane. Ndakundira ijambo mu Cyongereza baba ngo repent, ihane. Aravuga ngo kuba ubwami bw'Imana buri hafi. Iri jambo ni naryo Yesu yongeye nawe kuvuga amaze kubatizwa. Ijambo yatanguriye ko yaraje aravuga ngo n'ubu rero nimugire nte nimwihane. Ariko Jean Baptiste nawe yongeye ko amajambo akomeye ariyo numvise tugiye kumarana aka kanya kandi Yesu asubiramwo amaze avuga nuko nimwihane yongere ko ijambo wariko nimwihana mwame imbuto zikwiranye no kwihana. Yesu yongera kuvuga muri ayo majambo. Ni amajambo nagiye ndaba niga kuko Jean Baptiste yazanye aravuga hanyuma Yesu nawe araza atera ko kashe aravuga nubwo nimwihane murangije kwihana mwame imbuto. Munyemere gusoma amajambo y'Imana ngira baramfasha mu Kinyarwanda ariko mubanze mumfashe mu gitabo ca mbere c'Abami igice ca 14 ku murongo wa 25 na 26. Kadusome igitabo cy'Abami ibice 14 murongo 25 n'uwa 26. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko mu mwaka wa 5 wo ku ngoma y'umwami Rehobowamu, Shishaki umwami wa Egiputa arazamuka atera Yerusalemu kuharwanya. 26. Asahura ibintu by'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami arabijyana byose. Ajyana n'ingabo z'izahabu zose Salomo yacurishije. Murakoze. Ndabira Yohana 15 usoma umurongo wa 16 gusa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 15 umurongo wa 16. Reka dusome ibice 15 muri Yohana ubutumwa bwiza umurongo wa 16 gusa. Aravuga ngo simwe mwantoranyije ahubwo ni njye wabatoranyije kandi mbashyiriyeho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Narivuze ngo Imana ishimwe. Ntabwo Satani yanezerewe kubaho kwacu muri iki kibanza. Ubwo ndagiye kubandanya nari nambaye amarori carameneka ntabwo yamenetse avuyemo visi iratakara. Ubwo
n'ibyo gusoma n'ibyo nari nateguye rero hari igihe yibaza ngo ntabwo uza kubisoma mugabo ntabwo uba wabyanditse ubikuye ahandi uba wabyanditse ubikuye mu mutima. Bwana sifiwe. Ndashaka uyu mwanya muto tuganire kuri iri jambo. Bibiliya itubwiye mu gitabo cya mbere cy'Abami 14 ikintu ngomba gutangurirako. Yavuze ngo nubwo umwami wa Egiputa araduga aja Yerusalemu arahatera. Amaze gutera Yerusalemu birimo ngo iso yakoze basahuye bayivye izari mu ngoro y'Uhoraho z'ubutunzi bukomeye cyane. Ngo mbese ngo n'izari mu ngoro yande ya Salomo ubwiwe. Iyo ijambo ry'Imana riko rirazana Egiputa rikongera rikazana Yerusalemu, mu yandi majambo ni igicapongereranyo c'ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Ni igicapongereranyo aho ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani bumara kumenya ingene bihagaze uyu munsi. Bantu b'Imana, hari ibintu uyu munsi biriko biraba muri ino si, ariko rimwe na rimwe abantu tukabiraba mu buryo bw'umubiri, rimwe na rimwe bigaca biducanga. Mu nyemerero ntubakakana imbere yo kubandanya kuko n'ivyo bihe turimo uyu munsi nta bantu batariko barumva amakuru y'intambara ziba ariko ziraba muri Isirayeli benande bena Palestine. Iyo uri kubaraba ingene Gaza canke Palestine zagenze, rimwe na rimwe ushobora kubiraba mu buryo bw'umubiri bikagucanga. Benshi ku magrupe WhatsApp bamaze igihe babaza none dusenge gute, mbega turasengera Isirayeli none nayo Gaza nayo duca tuyireka gute, mbega bajya abantu nabo bariko barasiriki. Ariko reka nababwire, iyo ubikuruye ukabijana mu buryo bw'impera, kanisa la Bwana, haleluya, ni igihe kidasanzwe aho abantu batera Isirayeli bafata icyemezo cyo kuyifuta ku ikarata y'isi. Niyo ntego, kandi ni mu buryo fizike, ni mu buryo buboneka, ariko mu nyemerere genda bikuwe muri fizike nabijane mu buryo bw'umwuka. Bantu b'Imana, haratanguye intambara idasanzwe ku mugaragaro yo kurwanya ishengero mu buryo bugaragara. Aha niyo mpamvu iyo umuntu ariko araraba Isirayeli na Gaza akabirabira mu mubiri gusa biramugora gufata. Ariko reka nababwire, intambara yo mu buryo bw'umuhemu yo kurwanya ishengero yaragaragaye. Ari nacyo gituma ishengero uyu munsi ribwiza guhagarara neza. Umwami muto akazama, uhagarara agahagarara. Ngira nababwire ngo ibihe ntabwo biba ari vyiza. Tubonye ngo umwami wa Egiputa yaraduze aja gutera Yerusalemu, akuramwo iz'ubutunzi zose. Nariye nabwira ngo urashobora gusanga harasigaye ishengero nk'uko turibona, mugabo iz'ubutunzi vyose, ibintu bifise agaciro zagizene zaribwe. Mugabo wiravye n'amaso ukabona ngo niki, ngo ni ingoro y'Uhoraho. Mugabo ivy'agaciro vyose, les objets de valeur, atari indani. Ubirabiye hasi akabaho n'itorero, arabaho n'ishengero, mugabo wayinjiramo neza indani agasanga ni ikintu gisa n'itorero, mugabo itorero nyezina ntari rihari. Kanisa la Bwana, haleluya, sinaboma neza, haleluya. Ngira nababwira ikintu nasanze, ntabwo Satani atinya abantu bakoranye, mugabo Satani aratinya itorero. Kubera abantu bakoranye baratandukanye n'ishengero, baratandukanye
itandukanye n'itorero. Abantu turashobora guhura nka tugahera saa 3 twese turi ngaha tukaza kugeza saa 7. Muri Satani yaturaba akavuga ati nta kibazo bareke baterane kuko ntabwo ari itorero. Ariko reka mbabwire, yabona itorero rimwe Yesu avuze ngo aho babiri cyangwa batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje, aho naje niho nzoba ndi. Satani yaravuga agasanga iby'agaciro biracyari mu ishengero agira ubwoba. Ariko Satani yaravuga agasanga iby'agaciro byaravuyeho kandi byarabaye remplacé, byarasubirijwe n'ibitari iby'agaciro. Satani aho ntabwo bagira, arango baretse bakorane, arango baretse babyine nta kibazo. Ariko nuko bazina ariko ndagizene ndabafise kwani imbuto zikwiranye n'iki no kwiha. Apostle uyu munsi hari n'abari bavuze hari byinshi zibwe mu ishengero, hari iby'agaciro zibwe mu ishengero by'Imana. Amafishe turafise, amapankarte turafise, kandi n'uburenganzira turabufise. Murabizi nani zaribwe. Vyinshi zaribwe. Nikigiye kuvuga muco yize rero. Bibiliya iratubwira neza ngo igisuma ntabwo kizanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica no gutikisa. Nyine nabwiye presence ya Satani mu isi nta kandi kazi akora. Rendi ni ukwiba, kwica, gutikisa. Kuwa kabiri ni ukwiba, kwica no gutikisa. Kuwa gatatu kuva mu gatondo iyo abibonye akaryo zose arabitwara. Aha rero ndagarutse kwishamuna ariko ndavuga mbega ishengero ry'uyu munsi riracana ivyamwa bikwiranye no kwihana. Yesu yabivuze ngo rero amajambo twumvise avuga ijambo riteye ubwoba. Ababatubiriza bari bakoranye nk'uko ababwira ngo mubanze mumenye si mwebwe mwantoranije. Ahantu n'abantu bakomeye si mwebwe mwashatse, ariko ni jewe nagize n'abatoranije, ni jewe n'abaroneye, ni jewe nagiye kubashakira mwari muri. Hevuga ngo kugira mwame imbuto nakuva ijambo kandi ngo imbuto zanyu zigirente zihoreho zigumeho. Apana imbuto twama mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri bikaba zagize iki. Ariko ejo twize amajambo akomeye, mugabo hari imbuto twama mu kwezi kwa mbere kwa mariage, ukwezi kwa kabiri experience yamara kuba experience. Mu Kirundi babangoheho narufisemo washitse asha sinyora babiri ngo nashitse mwaha ngo nta kizorunkuramo. Yesu avuze ngo mwami muto kandi imbuto zanyu zose zigira iki zihoreho zigumeho. Reka mbabwire ijambo ni ijambo rikomeye. Iyo biriho ngo ntabwo ari mwebwe mwantoranije ariko ni jewe, bisaba gusubira kwibuka. Bakundwa nshuti z'umusaraba, Pawulo yabwiye Timoteyo ngo wame wibuka Kristo Yesu. Ikosa rya mbere rikomeye rituma abantu tudashika tuguma twama imbuto ngo zihoreho
ni ukwibagirwa kwama mu buzima bwacu. Mbere na mbere baza wibuke Kristo Yesu. Uyu mugabo iyo umuntu agiye kumuvugabura amajambo yavuze ngo sinebwe mwantoranije, subira inyuma urani nyene mu bwami bwiwe mu mbabazi ziwe yari yibereye mu ijuru. Kanisa la Bwana, haleluya! Yari yibereye mu ijuru. Umwana w'umuntu Satani yamaze kugira iki? Yamaze kumwishikiriza. Kandi bakamabwira Satani yakoresheje amanyanga yiwe arondera ingene atwara umuntu, kandi intero yiwe kwari ukumwica. Reka apana kumwica gusa mu buryo bw'impemu, apana no kumurangiza akarangira mu buryo burundu. Igihe kirarengana ikindi kiraza. Ibyo nibaza ayo makuru mwese murayazi, ariko rirambwira ngo Yesu amaze kubona yuko umwana w'umuntu atakindi kimuraririye kiretse urupfu, mu ijuru abandi bose bacecetse, byase yuko baza gucungura umwana w'umuntu. Inama yakoranye, abamarayika bari ngaho, abakerubi bari ngaho, ibinyabugingo biri ngaho, bose bavuga ngo ninde yoja gucungura urya muntu. Bose bakagira iki? Bakanga. Ariko birambwira ngo ariko Kristo Yesu atora igitabo cyari kimatanije n'iki? N'ishashara. Arati arafungura, arabatubiriza. Nubwo bimeze gutyo nditeguye kuba gucungura urya mwana. Satani yari yamaze kumukoresha ibyo ashaka, kandi hari hasigaye gato akamurangiza. Yesu aravuga ngo nta kibazo, kandi muri kiriya gitabo bene data imibabaro yose Yesu yaje ayizi. Ibibazo byose azohura nabyo Yesu yaje abizi. Aravuga nta kibazo, ndagiye. Aravuga ndagiye. Araza asanga umwana w'umuntu aho yari ari. Murabizi Satani aranana ngo ntabwo bishoboka. Yesu akaraba umwana w'umuntu aho agorewe mu zaha ritandukanye, ariko Satani aravuga ngo ntawe ndekura hatagize upfa. Yesu baguriye Imana, aravuga ngo nta kibazo, nditeguye kuja mu kibanza ciwe. Uyu mwana mureke yidegeze, hanyuma jewe naje niteguye kuriha ikiguzi cyose uyu yagomba kuriha, ariko mureke yidegeze. Aya majambo niyo ngo menya ntabwo ari mwebwe mwashatse, ariko ni jewe naje kubashaka. Hari ahantu mwari muri mu gasho, hari ahantu mwari muborewe, ntabwo ari mwe naraje. Bana b'Imana, bijya tubona muri filime birengeye ivyo Yesu yabonye. Hari abagabo bari baratojwe ubube gito, hari abagabo bari baratojwe ubugizi bwa nabi. Nyirabwira ko bavuga neza yuko akaroho kamwe gusa ruta rugo rw'amahwa ajya amahwa bamwanditse. Ihwa ryonyene rimwe ryari rifise santimetero 17. Baze wazemo kuja mu kibanza kiwe sawa. Mu Kirundi hari ijambo ngo yapfuye urw'agashinyaguro. Fata ishapo uyishyira nk'amahwa, ukikuze umutwe wose, amahwa santimetero 17. Ubanza ugirene baramuca
n'uwomara undi yose ibyo abivuga ntabwo yabivamo. Ariko abantu b'Imana bageze ahantu bamujyanika ku kintu kimeze ikubitiro, ahantu baza kumukubitira, barafata amaboko y'uwo yajana hirya, aho yamerewe nabi, bamukoreye umusaraba ugenda uramumerera nabi, baraza amaboko bashyira hari adashobora gukakaza. Bari bafise inkoni ziriko ibintu twokwita imisumari, kandi imisumari igoze gutya, wakubita mu mubiri wiwe, wakwega agakwegeka inyama ziwe. Barakubita babonye bagomba kumwica, n'ishozame ikoreye umusaraba bamujana Gologota. Gologota amaraso iyo yari asigaye yose baramumanika, arava atacaha yasize, atacaha yakoze. Jambo ry'Imana aramubwira ngo yagerageje uburyo bwose, ariko nta caha yigeze akora. Yarangirije ku ijambo bikomeye, abazungu byose birarangiye, Yesu aracikana. Kamenagereje sinini muri afere yo kuja kuzimu n'ibindi n'ibindi, ariko araza arabaho. Inyuma y'izo zose hari abantu baje atakiri cyari cyazanye atari kubapfira, ariko yaraje kubirangiza. Bibiri biramurika abantu ntabwo bigeze babishyira ku iki ku mutima, wamenga w'Imana yahaye, wamenga w'Imana yahashuye, ariko abantu ntabwo bigeze bagirana. Hari inkuru vre apana karorero, umugabo umwe yarazise umugore, umugore ahura n'ikibazo muhira, sinzi akantu batumvikanye ko n'umubone umuyaya, sinzi ngira n'umuyaya nyine, umukozi wo mu rugo, agira amahirwe mabi aramukubita, amukubise umubone arapfa. Urubanza rushara urubanza, bamujana he mu rukiko. None yari guhakana ngo ntiyapfuye, yarapfuye. Abacamanza baravuga ngo mama nta n'ikindi, icya mbere impamvu babafunga ni ukugira ngo bakingire imiryango y'uwo yapfuye nawe ntibaje kugira ane, ntibaje kwiho. Urubanza rurasomwa madamu, imyaka baramucira jamugasho. Ikibazo kiraduka, madamu yari afise akana gatoya, umugabo wiwe arabiraha, abaho ndahuye n'izago inyene zose igarana uruhinja, umugore wanje ari mu gasho. Bantu b'Imana, nyamba vyageze gutarasaba abacamanza, aravuga ngo mumbabarire, madamu hako afungwa, ndabingize funga jewe aguma mu rugo, agumane n'umwana. Umwana se afungwa ziki, ariko jewe nemeye kuja mu kibanza ciwe. Abajejwe kuvyiga baravyiga, bavuga turavyemanze, sinya arasinya. Bantu b'Imana, umugabo yinjira agasho. Iyo si inkuru ni ukuri. Umwaka umwe mu gasho, uwa kabiri mu gasho, uwa gatatu mu gasho, madamu akagenda akamuraba.
imana ikora igitangazo. Urabona hari igihe bagucira imyaka 20 ugasanga hari ikigongo cy'ikivunga cyadutse, inyuma y'imyaka 5 umugabo aragira arafungurwa. Ikibazo cyabaye ageze mu rugo asanganirwa madamu, asanganirwa na ka gahungu kiwe, azabona n'akandi gatoya inyuma yiwe karaje. Muriko muranyumva? Yasanze madamu wiwe yaronse akandi kana, akana gakurikira rwa ruyoya papa wawe ahageze. Abaza madamu meze neza? Ni amahoro? Bone ni sawa? Izina yari yaramwise akanako n'agati kavuyeho biranka otomatikema sur place. Aho nyene umugabo aca arasara. Ntiyashoboye gusobanukirwa ingene uwo yiguze, uwo yagiye mu kibanza ciwe imyaka 5 yose akazi yaraheze, yasiga ngo azomubera umwizigirwa. Ariko umugabo yagiye mu gasha umugore nawe agenda mu bandi bagabo, umutima wiwe uravunika, arasara. Uhereye uwo munsi ubuzima bwiwe bwongerekana mu bibazo. Bantu b'Imana, yaravuze ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe n'abatoranije, n'abashyizeho nimugende murama imbuto, kandi imbuto zihoraho. Mbega niyagaruka azosanga turama imbuto izayo. Zarasi umugabo arasara. Fise ikibazo, yaba ari wowe ugasanga petit frere w'umwana wawe, zari kugenda gute? Mbega niyaza azosanga turi abizigirwa. Masaha ndabona nayo ni amasaha, ariko naringira ndababwire inshuti z'umusaraba, abarundi ni bavuze ngo igiti gishashaye kwama cubaha imizi. Igiti gishashaye kwama, igiti cumva cama gishaka kwama ivyamo imbuto, cubaha iki? Imizi. Ntabwo bishoboka ko twama tutabaje kwama buri munsi nibuka Kristo Yesu. Bayani majambo niyo mpamvu yo kubaho kwacu. Yetimari karigisha yawirango ni jewe muzarimu w'ukuri, mwene muri amashami, data nawe nye n'umuzabibu. Avuga ngo ishami ryose ritama agirana arayitutura arayisha, hanyuma ngo arangiza kuyaca bakayatorokanya yose, bakazirajana hose mu muriro. Ndangirize kuri iyi passage dusenge. Luka igice cya 3 umurongo w'indwi. Dusenge ndabidondagure izo tubona muri iyi passage dusenge. Luka igice cya 3 verse y'indwi kugeza 11.
na kane. Luka igice cya gatatu murongo wa 7 kugeza ku 14. avuga ngo nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati, mwabana b'ishira mwe, ninde bababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? ngaho nimwere imbuto zikwiriye abihaniye, kandi ntimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. n'ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. abantu baramubaza bati, none se tugire dute? arabasubiza ati, ufite imyenda ibiri umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira atyo nawe. banza ufashe ugarukirize ngaho, ufashe uze kubandananya naje usoma. aravuga ngo izo hejuru reka ndabireke. abwira abantu baje kubatizwa mu kibuga ngo mwabana b'inzoka mwe. aho sinzi ngene havuze neza, numvise atari cyo kimwe n'ikirundi. inshira n'ubundi ni inzoka, ni sorte y'inzoka. none niye yababuriye kugira muva muri ibyo byose. aha yari karabwira abafarisayo b'abagabo bazi izo bazi, mugabo ari abapagani b'indani batabikora. none byagenze gute? ninde yababuriye? ababwira ngo n'ubwo rero mwami imbuto ziberanye no kwihana. acabwira abambere, ndashaka rero ufashe. abwira ishenyo ngo rizazaniramo, naranezerewe ibi bibazo. sawa, none tugire dute? biriya mirongo abwira abambere mwumvise. fasha rero kuri uwo murongo wa 10. murongo wa 10 aravuga ngo abantu baramubaza bati, none se tugire dute? arabasubiza ati, ufite imyenda ibiri umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira atyo nawe. gezaho n'ufise icyo kurya nagire atyo nawe. muri iyi pasaje, muri aya majambo yari karerekana ngo nyama narakiriye Kristo Yesu, nyama narakijijwe, ndabwirizwa kwama icamwa cyo gusangira na bene data, icyo bita no partage, gusarikanya. abwira n'ufise impuzu ibizibiri, kandi n'ufise ibiryo nawe nagira atyo. tugeze muri periyode bi apostigoye, aho kapitalisme yatwishe igashaka mu bintu byose bibe ibyacu, individualisme, yuko umuntu agera agatunga agakomera, byose ni bize, byose ni ibyanje, ariko hagera kubirekura ngo bisarikanye n'abandi bikaba. kandi uwo muntu akaba ari hehe? mu ishengero. mwaraciye mu gihe cya kovide, natwe twagiciye, mu isi yose yagiciye. murabizi kovide twabakitangaza hano iwacu, abantu bose wumvise amahera wirukanga muri botike, senkane kilo z'umuceri, ebani z'ibiharage, ibikini byose ugasuka. mugabo twebwe twagize amahirwe, ntabwo batwugaranye ngo tugume ngo turi muzi. ugatujyana mu rusengero mugaca muhura na mwene se, akazi bahagaritse, ntagira n'ikiro kimwe mu nzu. wowe hari
hariyo 50 z'umuceri, hariyo 50 z'ibiharage, hariyo 100 z'ibirayi. Gahura n'ikigerageza akaza kukubwira mama usengera abana, uyu munsi usengera ico ndabagaburira. Nawe ugacura kati mwami Yesu ntasengesha akeneye kubera yaragasaze mara ntabara namwe muyera mukatishije iwawe mugabo kwata yari majambo yari kuvuga aho mama nsengera ugacutaha senkana kiro. Nawe indirimbo yaririmbye mu gatondo ngo mana ngo ugenderera abandi nanjye ntusige, mana ugenderera akana kananye ntusige, abana n'umugisha wawe mana. Mugabo ibyago vyateye ku isi ntabwo ari je nabitesi, iyo vyaje bikomoka ibintu vyose mugaye mana abana. Ufise impuzu zibiri, naratangaye, hari impuzu tutacambara, mugabo niwayira ujya wundi azoshimira Imana ngaha, kuko ijya we utacambara hari uwundi ayirose. Ibyo avuga mu ndimi neza ati narakubonye mana, wayibonye gute? Zira ahantu ziraparitse, nta gaciro zigiruse mu maso yawe, mugabo wundi we niyazibona azokuzuzwa. Yohana bamaze kumvikana asanga waramwakiriye, ufise imyenda ibiri, fatuma umwe. Le partage cyatunaniye, kandi satani yaragize iki? Yarashivye. Nisi turaza tukanezerwa twese, mugabo umwe wese yata kila mtu na afere yake, kibazo kirakuraba. Le partage, gusabikanya, gusangira, ufise nahe udafise. Yakobo yavuze iki? None niyaza yambaniwe ntagira ishake, nawe ugacubwira ngo nubwo mugende usisuke, mbega urukundo rw'Imana ruzurukira mu buzima bwawe gute? Ariko nari ngoma nababwira ngo igituma ari intambara ikomeye ni ikirere cya kapitalisme. Kapitalisme ivuga iki? jewe nkomere, abasigaye mwese mugira iki hasi. Iyo ni ikirere cya kapitalisme. Singene tuzogisamura mu buzima bwacu, kubera hari impamvu zitugota ukazisangamo. Usabikanya nane, sabikanya nane. Reka twihute. Wari usomye umurongo wa 11, komeza numve. Umurongo wa 12 uravuga ngo n'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe, baramubaza bati mwigisha tugire dute? 13 arabasubiza ati ntimukake abantu
ibiruta ibyo mwategetswe. ntimukake abantu ibiruta ivyo mwagezwe. yari majambo, iki ni igihe abantu batakigira impuhwe. icyo bita kompasiyo mu gifaransa, impuhwe mu kirundi, ngira no mu kinyarwanda ni impuhwe nyene. n'abana ahantu mubona hari ibyo bagomba kumutoza kubera umufise ku burenganzira kandi uri umurokore. uravuga ati naho nyene ndakuboneye wabwirizwa gutanga yatanga iya. aravuga ati naringizi toza ibibereye ntukarenze ko n'ifaranga rimwe. nihuse komeza ko hari ikintu kimwe numva umwuka wari ukomeza kumbwira ntugenda ntabuze. abasirikare baramubaza 14 n'abasirikare nabo baramubaza bati natwe tugire dute? arabasubiza ati ntimukagire umuntu muhengesha cyangwa ngo mumurege ibinyoma. kurega ibinyoma komeza kandi ibihembo byanyu bibanyure. reka mvuge kuri aka kantu usoza. kandi ibihembo byanyu birebe. mu gifaransa ni ikintu bita no kontantema, mu kirundi bavuga ngo kumva n'ivyo ufise, uhazwa n'ivyo ufise. uyu munsi shengero y'Imana, bibiliya iriko iratuganiriza ngo twari ivyamwa biberanye no kugirane no kurana. twari muto mugabo abantu benshi barashe baramubaza, arangiriza kuri iki kintu ababwira ngo nuko umwe wese ahazwe n'iki n'ivyo afise. iki ni ikibazo kubera turi muri kursi, turi mu ihiganwa, abantu benshi bari muri kursi. aha rero ni ahantu sisiteme y'isi yamaze kudushira, aho usanga umuntu wese ahubwo ivyo agezemo nta n'ubwo asubira kuvyumva arishimiye Imana, ahubwo yama yibaza ibindi. apostole yatuganirije ku bintu vy'ingo vyinshi cyane. nigeze gufasha ikibazo kimwe aho umumama umwe mu rugo mu rupangu babana ari benshi, atasanga uwundi mumama ateka ifiriti, ateka inyama zimeze neza, ariko we asanga umushingantahe wiwe ayamuha apene n'umuceri n'iki n'ibiharage. intama ibiragi zenda ziravyose. ikibazo cinjiye kubera kanaka ariko araraba ba kanaka. ndaza ngerageza kubaza umumama, turaganira, sanga ikibazo carabaye iki kibazo. ntabwo vyoshoboka umuceri n'ibiharage vya misi yose, ntibishoboka. narambiwe kamema abandi nabone bariko bararya amafiriti, kamema abandi nabone bariko bararya inyama, abandi nabo bameze ukura kuriye. aramubajije n'ibibaho, yambwira ati none se bitabayeho bica bigenda gute? uramumanika arimanika bigenda bite? ikibazo sanga carabaye ikibazo. guhazwa n'iki n'ivyo ufise. guhazwa n'ivyo ufise. ngiye kurangiza. urutonde rwari rwinshi, rwari rurerure. mbega turiko turama ivyamwa. uyu munsi intambara nyinshi tubona, apostole yativuze n'ijoro ativuze mu matorero, ni ukudahazwa n'iki Imana yagize iti yatugize. Imana data
kinyarwanda numvise amajambo amwe arimo adahura ngo incabiti imaze gutumberezwa ku gitsina c'igiti kitama kugira gicibwe. uyu munsi turafise turiko turaja, kandi uyu munsi turafise uwo twiteze. niyo majambo mamare nyine yatubwiye ati se itara ryacu rirashaka. nyamara uyu munsi turaha twiteze ku munsi umwe tuzomusanganira umwami wacu, ariko azoza asanga duhagaze gute? mufashe tugiye gusenga. mwese yiyumvire nabuze ibintu bike, mbega ubuzima bwawe no gusangira izawe n'abandi bimeze gute? mbega ubuzima bwawe no kumva udashobora kugenda urenganya abandi bumeze gute? mbega induru yawe irakumunzi? duce bugufi twese dusenge Imana. mbega wibuka Yesu muri detaye z'ubuzima bwawe bwose kizagufasha. wibuke yuko icumi uyu munsi no kubera Yesu yasize ubwiza n'icubahiro byawe zose arazamo araducungura. Uwiteka Mana yacu, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ubuzima. ni wowe wadutoranije. abatagira agaciro, abatagira ivyizigiro, abari twaramaze gucibwa urubanza rwo gupfa, abo Satani yari yaramaze kugira propriete yiwe akadukoresha icyo ashatse ijoro n'umutaga. twari abansi bawe papa, ariko Mwami Yesu, ijambo ryawe uratubwira neza ngo kuringanira n'Imana ntabwo ari izo wimyeko, ariko vyose warabihevye. uraza mu isi wamara ishusho y'umuburano, wamara umubiri. ijambo ryawe rirambwira neza ngo kwari ugira ubona ingene ushobora gupfa. umwana w'umuntu aho twari tubaho uraza urengana inzitizi zose, urengana ibibazo vyose, wemera kuja mu kibanza cacu n'abanyabyaha, uraducungura. Mwami Yesu, uyu munsi twarose izina rishaje, twabonye birangiye kwitwa abana bawe. data warakoze, Yesu warakoze. amajambo yawe ya kino gitondo aduhamagarira kwama imbuto, kwama ivyana, kandi izo mbuto zigome zigaragara mu buzima bwacu igihe cyose. data ndasenze mu izina rya Yesu, abahungu n'abakobwa bawe dushagaje imbere yawe, reka imbaraga z'ububasha bwawe zongera ziganze hagati muri twebwe. wicyo Satani cyose yari yarateragiye gituma twama ibinyuranye n'inzo wifuza, mu izina rya Yesu Kristo n'abaho kiranduwe kububasha n'ubushobozi bwawe. ijambo ryawe ryatubwiye mwumvise impunzu zibiri ahereza udafise. ndavuga ngo reka imwema yo gusabikanya, reka imwema yo gusangira. data yongera
ikibanza yongera iganze mu ishengero ryawe mu izina rya Yesu. Data ndasambuye imwemu yose yo kwikwegera ko, imwemu yose yo kuba yuko mwene data nawe tumererwa neza, imwemu yose y'uri mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riratubwira ngo kuko urukundo wakunze abari mu isi ubwo niwo rwatumye utanga umwana wawe. Reka iyo mwemwe gutanga yongera iganze mu ishengero ryawe mu izina rya Yesu. Urakoze ijambo ryawe niryo ritubwira neza ngo kubaha Imana bigafatanije no kubumbwa n'izo ufise urugira ikimaze muri byinshi. Reka imbaraga zo kubumbwa n'izo waduhaye, reka ubushobozi bwabwo kubumbwa naho tugeze ibyo bigendane n'ishengero ryawe Mana. Izina ryawe rihabwe icubahiro, komeza uganze hagati muri twebwe. Icubahiro n'ingorane zose zawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.